Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mwakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Nyimwe Rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muyerereye. Iri ni itekano muri so ntangire byusura kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rombahe kaze mu makuru yacu na cyane rero akaba ari amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru dufise nuko ejuka kibisha asubiye kwaduka hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'uhagarariye igisirikare cy'u Burundi Prime Niyongabo ndetse no urongoye inama nkenguza amateka Gervas Ndirakobuca. Amakuru ku rubuga nuko hoba hariko harategurwa umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye nkuko amakuru ku rubuga abishikiriza. Ayo makuru mu kanya turagaruka ko nayo ku buryo bw'idonido. Naho amasezerano y'imigenderanire y'u Burundi ndetse na Angola yemejwe ngo kubera imigenderanire n'amakungu u Burundi ngo bwinjirijwe n'ingenzi miliyoni 50 z'amadolari mu mwaka wa 2023. Navyo mu kanya turagaruka tubibashikiriza. Naho Musitanteri mushasha wa komine Rumonge yaba yacikirijwe icese aya mabanga n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Naho amadosiye 93,868 ku bihumbi 100 n'ibihumbi 105,123 y'abakozi ba leta ngo niyo amaze gukorwa mu buhinga bwa none biciye muri logiciel Gisabo yakozwe na Ifonete. Mukanya kuri bw'idonido turagaruka tubashikiriza amakuru yose ukuri kwamye. Ndabasaba kubanza gufyonda suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro bya minsi yose tuba turiko tubashikiriza umwanya n'umwanya. Amakuru tuyetanguriye mu gisata kijanye n'umutekano. Umutekano wasubiye guhungabana oho amakuru dufise ari uko Prime Niyongabo uramuswe igisirikare cy'u Burundi ndetse na General Gervas Ndirakobuca biriko biranuganurwa ko boba bariko barategura umugambi wo gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nkuko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Ibi kandi biruko mu gihe Perezida Ndayishimiye n'ubundi bitameze neza muri no minsi aho vyama binuganurwa ko ari benshi bashaka kumutembagaza, ariko akaba yaragabishije akavuga ko uzohirahira agakora ico gikorwa ngo azomuha akarorero. Kuri ubu rero Prime Niyongabo ndetse na Gervas Ndirakobuca uramutswa inama nkenguza amateka ivyo bagira bakorere umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye birashabuje cyane. Naho amasezerano y'imigenderanire y'u Burundi ndetse na Angola yemejwe ngo kubera imigenderanire n'amakungu u Burundi bwinjirijwe n'ingenzi miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika mu mwaka wa 2023. Ivyo byashikirijwe kuri uyu wa gatatu gitugutu y'umwaka mu bikorwa by'inama nshingamateka byari birongowe n'umukuru wayo Daniel Gervas Ndabirabe. Abagize urwo rwego kandi bakoranye kugira ngo bige bongere banemeze amasezerano y'u Burundi ndetse na Angola ajanye no gufashanya mu by'ubutunzi, ubuhinga ndetse n'ubushakashatsi n'imico kama, hamwe ndetse n'amasezerano y'ivyo bihugu bibiri ajanye no kwama bakorana kenshi ibizwi nka consultation diplomatique régulière. Umutumire mu nama nshingamateka yari umushikiranganje mu byajejwe harimwo imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Edouard Bizimana yasiguye kandi ko ayo masezerano niyamara kuja mu ngiro ngo hitezwe hagati y'u Burundi na Angola ko ica mbere ngo hazokurwaho viza ku bazoba bafise urupapuro rw'inzira rw'iteka rw'akazi n'urusanzwe. Ica kabiri kandi ngo hazoba gufashanya mu bidukikije, uburimyi ndetse n'ubworozi. Hazoba kandi ngo gufashanya mu bijanye n'igisata c'amasoko ntangaguvu, ubudandaji ndetse n'amahinguriro. Hazobaho kandi gukomeza guteza imbere ibisata bijejwe uruja n'uruza mu kirere ndetse n'umutekano mu mazi, ibizwi nka service aérien et sécurité maritime.
naho mu bibazo umugwi w'amaho w'inama nshingamateka mu vyo ujejwe harimwo politike n'intwaro n'imigenderanire wabajije umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Edouard Bizimana ko washatse kumenya inyungu y'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu aho ubu Burundi buba bwarasinye amasezerano yo kwinjira mu Burundi atabisabwa ngo birebire. Umushikiranganje Edouard Bizimana yavuze ko ibyo bintu byo ngo bituma Burundi buronka ingenzi nyinshi ngo harimo ndetse n'iziva mu bihugu Burundi buba budafisemwo ubuserukizi. Aho ndetse atanga akarorero ko mu mwaka wa 2023 aho Burundi kubwakiriye ingenzi zigera ku bihumbi 150 ngo zabwinjirije amafaranga angana n'imiliyoni 50 z'amadolari y'abanyamerika. Yasiguye kandi ko asigura kandi ko bamwe n'ayo masezerano yorohereza ingenzi n'urudandazwa, ibyo ngo bigatuma ndetse ubutunzi bw'igihugu buduga ndetse kuri imigenderanire hagati y'abantu, imico kama n'ikibano hagati y'ibihugu bigatsimbatara. Uburundi rero ngo burashaka kuguma bwugururira imbibe abava mu bihugu vya Afrika hisunzwe impapuro, amategeko ndetse n'amasezerano y'imigenderanire hagati y'ibihugu nk'uko abishikiriza. Ivyo bikorwa kandi ngo mu kwitaba abakamo k'ubumwe bwa Afrika. Ayo masezerano kandi yari yashizweko umukono ku wa 27 Ntwarante umwaka wa 2010 i Rwanda muri Angola. Naho inyuma yo guca irya nino ayo masezerano hamwe ndetse n'icegeranyo c'umugwi w'amaho w'inama nshingamateka ujejwe ibibazo vya politike, intwaro n'imigenderanire mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, inama nshingamateka yaciye yemeza ayo masezerano ku majwi 100% y'abashingamateka 91 bari bitavye iyo nama ndetse na 12 bari batumye. Naho Musanteri mushasha wa komine Rumonge yashikirijwe icesi ayo mabanga kuri uyu wa 3 Gitugutu uyu mwaka. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije Musanteri mushasha wa komine Rumonge Minani Augustin. Ibirori vyabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru ca Rumonge. Muri ivyo birori kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yibukije abanyamurumonge guterera amaso iyo bavuye ngo ndetse ngo bashime aho bageze, ngo birinde kandi ababaca intege mu bikorwa by'iterambere barimwo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kandi yabatekereye impanuro zo kwirinda inzira ngo zotuma baja mu bukene, ngo ahubwo ngo bige guhingura ibintu Imana yaremye ngo kugira ngo babone gutera imbere. Evariste Ndayishimiye kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yasabye bene gihugu gucunga neza ubutunzi bw'igihugu ndetse ngo ntihagire indongozi zibunyonora. Augustin Minani Musanteri mushasha yashikirije ko ngo agiye kwihutira guca imikobeko ngo ku mitumba yose ndetse no kugwiza amazi kugira ngo komine ngo yirushirize gutera imbere. Naho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamutekereye impanuro amusaba kubera itara abanyamurumonge kugira ngo komine ibe mu zambere ziteye imbere mu gihugu cose. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi yarangije asaba abenegihugu gukora umwe wese ico ngo ashoboye ngo kuguteza imbere ndetse nawe ngo kikaba acomuteza imbere. Ivyo rero byarangiye abagwizatunga babiri bagabiye inka zibiri umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Naho amadosiye 93,868 ku bihumbi 100,523 y'abakozi ba leta ngo niyo amaze gukorwa n'ubuhinga bwa none biciye muri logiciel Gisabo yakozwe na Ifonete. Kuri uyu wa kanigerekezo rya kabiri Gitugutu y'umwaka, icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza ari kumwe n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi Lieutenant General de Police Gabriel Nizigama yagendeye ibikorwa biriko birarangurwa mu bushikiranganje bw'abakozi ndetse no gutegekaniriza kazoza akabakozi hamwe nece nishira hamwe Ifonete ryakoze logiciel Gisabo ifasha muri ubwo bushikiranganje.
Umuyobozi mukuru wa FNET Jean Didier Irakoze akaba yamenyesheje ko FNET yatanguye gukora mu mwaka wa 2023 logiciel Gisabo naho ikaba kandi yashizeho mu ntumbero yo korohereza abakozi b'ubushikiranganje bw'abakozi ndetse nabo ngo byahora bigora ko kumanuka ana ayo madosiye. Naho ku kibazo c'uko ngo hari amadosiye ashika ku bihumbi 200 atakozwe ko, ngo umuyobozi mukuru wa FNET Didier yamenyesheje ko ayo madosiye ngo ari en détachement kuko ariyo mpamvu ngo batari yabahe ngo bayakore, ariko ngo akamenyesha ko nayo ngo bazoca bayabasaba kugira ngo bayakore. Naho mu gihe igihugu ubu kigizwe n'intara nshasha 5, icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Prosper Bazombanza yagize ati birakwiye ko mu bushikiranganje bwose hakoreshwa ubuhinga bwa none kugira ngo igihugu gishike kumbona kazoza y'u Burundi, igihugu cifashe 2030 ndetse igihugu giteye imbere 2060, ngo kandi ngo babone ko biteguriye korana n'izo ntara ku buryo ngo abakozi batunganirizwa bitagoranye ngo hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwo kwegeranya ndetse no kubika amadosiye y'abakozi ba leta badakoresheje ubuhinga bwa none biciye muri logiciel Gisabo yakozwe n'ishirahamwe FNET. Naho mu ntumbero yo gushira mu ngiro yasavye ko ngo hokorwa ibikorwa byose hakoreshejwe ubuhinga bwa none kugira ngo ibikorwa byose bikorwe mu buhinga bwa none kandi ku mwanya. Aho kandi yamenyesheje ko ku madosiye 1,523 y'abakozi ba leta yategerezwa gukorwa ko 93,868 yamaze gukorwa mu buhinga bwa none, agasaba ko ibisigaye nabyo ngo nazo zokorwa zikava mu nzira. Agasaba kandi ko n'amadosiye y'abakozi ba leta ngo baba bagenwe n'umukuru w'igihugu canke abashikiranganje canke abashinga amateka ndetse na nkenguzamateka ngo ko nayo nyene ngo yoshigwa mu buhinga bwa none ngo kuko ngo bivuye muri ayo mabanga ngo bategerezwa kuzogaruka gukorera muri ubwo bushikiranganje ngo bagarutse bazosange barimwo. Yasabye kandi ko boraba ingene ko boshira ku gihe ico gibita carrière de fonctionnaire kuko ngo hari amadosiye usanga amaze imyaka atarashirwa ku gihe. Yasabye kandi ko ubushikiranganje bwose koja burashikana impapuro zose z'abakozi mu bushikiranganje bw'abakozi kugira ngo n'amadosiye yabo agume ashirwa ku gihe. Bazombanza kandi akaba yasabye ko n'umuntu mbero yo gukora ibikorwa ku mwanya ko ngo boba barakoresha dosiye zimaze gucirwa ubuhinga bwa none kugira ngo babandanye gukora neza kandi muri ico gisata nk'uko Prosper Bazombanza icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi abishigura. Reka rero mbe eshimiye mwese mwari kumwe natwe mu makuru ibiganiro twariko tubashikiriza kuri iyi saha. Turaza gusubira mu makuru araza kubagize ko gusa reka nteri yambu abariko badukurikira bari mu micungararo itandukanye yize igihugu cacu Burundi, nk'abari bari mu ntara zitandukanye uko ari 5 nk'uko indinganizo nshasha ibisigura, ndetse n'abari mu makomine atandukanye agize igihugu cacu Burundi, abari mu bisagara bitandukanye amazona atandukanye, mwese ndabashimiye ko mwari kumwe natwe. Reka kandi dushimire abariko badukurikira bari mu bihugu bibanyi, aha twavuga nk'abari mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, abari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, abari mu Uganda, abari muri Zambia, Zimbabwe, Mozambique, abari muri Afrika y'Epfo ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bigize uyu mugabane wacu wa Afrika nabashije kudondora. Mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza. Nitwo kwibagira kandi abadukurikiraga bari mu makungu ye kure, atwavuga nk'abari mu bihugu vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia ndetse no ngaho ibure. Mwese duterwa intege namwe no kubona mukurikira amakuru y'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya. Reka kandi shimire n'abandi bari ijya nino ntari nabashije kudondora kuba ryari iteka n'umunezero ntangere byo kuba twari kumwe namwe mu makuru yacu n'ibiganiro twariko turabashikiriza. Reka mbibutse mu byo ndeswivre partage ndetse na s'abonner
kugira ngo muze murabambere kubona notification ncane zijanye n'amakuru mashasha tuba tumaze gushira kuri no munesha kuri yanyu mukuru cyane ngwe Rudende Isange TV ikaba ari imbonesha kure bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba avyakora amatohoza ururimi rw'ikirundi. Reka roshimire mwese mwari kumwe natwe amakuru yacu y'aka kanya tuwe dusozere ngaha tuza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.